Nafikiri muona tumecheza gisi yetu yote na penalty na kata kuingia. Mimi nafikiri ni hivyo. Mimi nadhani kitu cha kinabadilika mu ekipe hakuna, isipokuwa ni wakati. Kuna kuaga wakati wa mambo kwenda vizuri na kuna wakati mambo yanakuwa hayaendi vizuri. Mimi nafikiri ni hicho tu, lakini kwa kusema eti kuna matatizo yamebadilisha vitu Msongati, hamna cha kilishobadilika. Mimi naweza nikakujibu kama upande wa kisoka pengine tuseme bahati, lakini wachezaji wanajaribu kucheza kwa nguvu na wanatafuta sehemu zinapatikana za kuweza kufunga, kile bahati na kata. Kama vile hivi leo tumeshindwa hata penalty imekata kuingia. Ndio. Mimi nadhani ukiwauliza waandishi wa habari wenzako wenye walikuwa hapa watakwambia kipindi cha pili chote tumecheza, tumetafuta ushindi, tumekosa. Mimi nafikiri upande wa stamina mtu akisema hivyo inakuwa ni uongo, ni wakati tu. Ukitizama timu nyingi kwa hiyo wakati ziko kwa wakati mgumu. Ndio. Mimi nadhani chenye tunaweza tukatumikia kwa hiyo wakati ni kuomba tu watu sana wafana wa timu, viongozi wa timu waweze kubaki karibu wa wachezaji wao ili tuone kama huyu wakati mgumu unaweza ukatoka. Mimi nadhani kama mwenye anaweka lawama kwa kocha anaamua kuweka lawama tu, na hiyo ni kawaida dunia nzima. Timu ikishindwa kufunga lawama zinapaswa kwenda kwa kocha. Kwa fans wa timu yetu nitawaambia wabaki karibu ya timu yao, karibu ya staff yao. Hizi nyakati za hivi ni kawaida zinafikaga kwa timu, na nafikiri sio mara ya kwanza zimefika leo kumsongati. Mwaka jana zilikuwepo, tulicheza karibu ya machi 6 hatufungi, lakini baadaye tulimaliza ligi tuko wa pili, tukachukua kombe la rais, tukachukua na Super Cup. Mimi nafikiri vipindi kama hivi ni wenyewe watuunge mkono kagisi walikuwa nyuma ya timu yao, nafikiri vitapita. Mimi naweza nikatumia hiyo kauli. Mimi nadhani shaka haiwezi kukosa, sababu timu iko inaandaliwa ni kutafuta ifanye vizuri kwenye ligi na ifanye vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Mimi nadhani katika kukosoa tuko tunakosoa. Mimi naweza nikasema hivyo sababu hatuwezi kubakia kwa hiyo wakati tu, lazima wakati utabadilika. Na mimi nashukuru Papa Kibuga. Musongati novuga ko ni ekipe nziza n'ivyukuri, ni ekipe ubona ko yubatse ico no kwita squad nziza, yazanye abakinyi beza, yazanye umukinyi kuri poste par poste guhera mu igori hagati mu kibuga ku bakinyi b'inyuma imbere, ariko gusa haracabuze ikintu kimwe novuga ko ukumvikana hagati yabo bakinyi kiracabuze ico ni cambere. Ikindi naco nabakinyi ubona ko bafise amazina ngaha mu Burundi, nabakinyi amaze gutera imbere cyane, biboneka ko umwe wese abashaka kugira ngo yiyerekane ku bafana biwe, yerekane ko ari umumeilleur. Encore nabakinyi amaze kwahamagarwa muri equipe nationale, yamaze kwahamagarwa muri equipe nationale, babashaka kwerekana ko by'ukuri twe turashoboye, naho umwese ushobora kwerekana ibyiwe rwose kugira ngo bashobore kwigaragaza. Novuga rero haracabuze ikintu bita cohesion muri Musongati. Ikindi novuga kuri Musongati kibuze ni kibazo ntabona ntaza kuvuga ngo kiri kumumenyereza we, kiri kumumenyereza umumenyereza irevre nivyo afise igikosi ubona ko kigoye kugera, ariko na komite y'umugwi wa Musongati irafise akabazo gakomeye cyane ko kugera iyo equipe. No kuvuga rero nko muri Musongati kintu gikenewe inyuma yo gutakaza n'urukino, inyuma yo gutakaza imbere y'umugwi wa Aigle Noir, inyuma yo kunganya n'umugwi wa Framboisa ya Dofra wa Reserva, inyuma yo kunganya n'umugwi wa Kayanza United, igisigaye kuri Musongati ni uko bashobora kwicara hamwe muri kino gihe, kuko bariko barategura inkino mpuzamakungu. Ukuza kwitabira inkino mpuzamakungu ntibizaho gusaba ko uba uri mu bibazo nk'ibi barimwo, bisaba ko bicara hamwe bakavugana, nimba ari umumenyereza bakamwereka hole yiwe igikorwa ciwe, umukinyi bakamwereka igikorwa ciwe, ni kuvuga na staff gagira igikorwa cabo. Bisigura ko rero Musongati muri kano kanya igico gukora sico kwirukana umumenyereza, sinico kuja mu nduru canke gushwana. Igikwiye kuri Musongati muri no mwanya nuko bo kwicara hamwe bakaramu wese bakamuha akazi kiwe, uko biri kose Musongati izokwitwara neza mu nkino izokurikira. Ariko ikini novuga kuri Musongati nuko umukinyi wa Musongati wese ahari ategeza kubona ko football ari urukino rwa hamwe, atari urukino rw'umuntu umwe. Ibi bintu byo kwitwa kwifotoza tumaze kubona hasigaye habona ko umukinyi wese ayiha responsibility. Numvuga ko ari amakosa akomeye cyane. Wabonye nk'umuntu bita Ismail Wironja ikosa akoze bakamwereka karate y'umuhondo, umuntu bita Olivier Dusabe akoze amakosa. Ibyo byose bitwereka ko Musongati iri hasi cyane kukijanye na cohesion no kumvikana, nico nito kugira iki kubona karaba pro bari ku rwego rwo hejuru. Nibaza kari ivyo nibamara kubikosora Musongati izokwitwara neza muri Primus League Burundi ndetse no mu mahiganwa mpuzamakungu bagiye kwitabira. Kuri Atletico ico novuga nuko Atletico numugwi mwiza muri kino gihe, numugwi novuga ko ufise amazina, tutavuga ko ari amazina amenyerewe ngaha mu Burundi. Numugwi ufise umumenyereza novuga ko ari karubaka umupira ujanye n'igihe utandukanye y'umupira twari tuzi muri kahise
kahise twari tuzi ko ari umupira wubakira ku bantu bakuze gusa ahubwo bagashira bo bariko barubakira ku bana bakongera kubakira kuri experience. Ikindi ni umumenyereza Ngabire Marquis Saidi ubona ko hari ikintu yahindiye muri Atletico bagize icyo bita je collectif itandukanye nico no kwita muri Musongati gihe hari muri kino gihe. Aho rero byagiye kuba bigora Musongati kubera iki Atletico ifise je collectif mu gihe abandi ko baragina kina je individuel y'umwe kuri umwe. Ikindi Musongati rafise n'indi erere yagize muri no mwanya ico no kwita defense atrua. Defense atrua yarabankiye burundu. Ni nayo mpamvu bakwiye kuyivako muri kino gihe bakagira inguvu mu gutegura ibyo bari bakoze mu mwaka uheze kuko bakomeje muri bino competition international bagiye kwitabira tuzobabona baza bategwa ibitsindo bitanu canke baza atane kimwe batuzaniye. No shimira rero umugwi bita mu Atletico je yabo muri kino gihe ni nziza itandukanye cyane na je ya Musongati. Novuga ati felicitation ku mugwi wa Atletico ariko Musongati ifise byinshi byo gukosora.